ntumbero yo gushigikira ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu n'iry'abenegihugu ry'aho abavyeyi biwe basanzwe bavuka, Sonia Nininahazwe umurundikazi ari mw'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga anarangurira imirimo yiwe mu gihugu ca Chad, yaratanze amasuka 200 ku benegihugu bo muri komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi. Akaba yatanze kandi n'amakarata 600 yo kwivurizako ku bantu bafise amikoro make. Sonia Nininahazwe yamenyesheje ko yiyumviriye kuronsa amakarata yo kwivurizako abo bafise amikoro make kugira ngo nabo bashobore kugira amagara meza, gutyo nabo ngo baheze biteze imbere, bateze imbere n'igihugu mu gukora ibikorwa vy'iterambere. Inyuma yo guhabwa rero umubonano na buramatari w'intara ya Karusi Nizigimana bakaganira no ku bindi bisata bikenera gushigikirwa, Sonia Nininahazwe umukenyezi asanzwe ari muri diaspora ndundi yahavuye yemeye kuzofasha kurihira amashure abana abantu nikora bagera kwijana, ahazona baronsa n'ibikoresho vy'ishure. Fuza gushigikira cane cane mu gisata c'amagara, c'indero n'ic'uburimyi. Kuri ivyo kuno mwanya jewe nanemeye personnellement no de ma famille gushigikira abana 100 kubasubiza mu ishuri, abavuye mu ishuri kubasubiza mu ishuri kugira bashobore kuko niko kazoza ku Burundi, niko kazoza k'igihugu. Ahatari indero, ahatari education nta na kimwe gishoboka. Donc nifuza kuraba selon mes moyens gufasha abana 100 kubasubiza mu ishuri. Yaba rero mustanteri wa komine Bugenyuzi canke buramatari w'intara ya Karusi bose barashimiye uwo mukenyezi asanzwe ari mw'ishirahamwe ry'abarundi ba mu mahanga kubw'ishaka n'urukundo afise kugira ngo abandi bene gihugu bashobore gutera imbere, gutyo mbere ngo n'igihugu ishike kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060.